Yesu nashimwe shengero ry'Imana. Aho Imana yaduhezagiye by'ukuri. Uyu mukozi wayo nashishikare gusoroma tugaburira. Imana iramwemera. Kandi natwe turabona ko azotwemeza Imana. Amen. Iyo turi mu makaritiye ujya munyu niwongira nshingira ntayi cyane. Nukuri baba bambwira ngo uratujana. Haje umudamu afite umwana aremvye by'ukuri. Aravuga ngo ndafise umwana aremvye none nkuriki. Njabwira madamu ndi madamu wanje. Raba uyo mudamu umuha kunyu mu mazi anywe. Acara kamuha. Bukeye bwakeye umwana akina matavu. Haleluya. Akina kabisa. Tuduti chuma ya chuma Yesu twongere dutere haleluya. Haja haza umumama afise abana bahawe ishano ariko ararira ati ndagowe nta kintu na kimwe barenze ururinga none nabuze icumira azi wanje atera inkuru madamu ataramamagara ati uyu mumama n'umwemanuwe gira icyo wokora ati aragowe afise abana barisha no nta n'umwe agira ikintu na kimwe atamira ni bahakuwe. Akabagaburira ubugari baburira imbere yabo aho kavuga ngo nimumumare murasigarisa abana ashyiramo kakoni bari bahije kurya umunyu ahubwo bacagitangaza cingene bafashe ibyo barya byari bamaze batahura batarya akunyu gusa bakanyoye baciye banubugura intare yanje nanje murazi pastor Jena naje gutanga umutwaro w'abana ndafise abana bangoye cyane inje mwavuze ngo ni imitwaro 3 imitwaro 3 nabitse ubwa mbere uwo guheza neza guwanje njanandi kumutwaro w'abana banje njanandi kumutwaro w'urudana rwo rwanje Imana byose yarabitse ku murongo. Ikintu kimwe pastor muzengere shetani yarashakujwe n'ibyo bikorwa atekereza ubu mu bikoresho byose biguma bimeneka ku isaha ku munsi ategerezwa gushapura nabara n'icyo munyirukaniro mudayimona nene bikoresho Shetani ndiyo lekakubabara kandi ziwe bikorera n'amabiri na umurabira hagarara kumeneka. Yesu nashimwe cyane wese mumvugire amen. Yego ndabagombera mu izina rya Yesu nanjye ngomba gushima Imana kubw'umunyu n'amavuta nabitwaye hanyuma ndavuga ndashaka kubona igitangaza kuri ibintu natwaye. Hari umugenzi wanje dusaze toka ku kazi acaraza none sanze nzika agwaye diabete ati ingo ndaguhakuru wizere kandi nawe arasenga ubyizere ko Imana ishobora gukora igitangaza tanamuha ndamukomba aranywa yambwiye ati uyu miti narahagaritse mwebwe kwitera ishinge narahagaritse nizeye ko Imana yarakize yakubwiye ko yambwiye ati byose narahagaritse mu gihe kwa muganga yipimishe azoza kubarira azosanga yarakize. Yego ikindi kumavuta nayo jewe dimashi yahera sinaze gusenga ku mpamvu z'akazi zatumye kwifatira ariko ku bindi yahera naje gusenga kuno ku byinshi indani hari kimenya n'ikibuye ikibuye kicyari mu mutwe amubuye ucusiga ko twatuvuga narabindi nyuma sitakiwa nabwira ndabamuna mukimenekera inyisoma mutiranyiki nabiti nacho tubona bakora kurati tumwe ikintu kibuye kirendani mu nyama ndavuga mama turatoka machondeka ya mutandasinde ukwizera natutse cyane nakina cyakibuye pi ukomera amashyi umwami Yesu asante. Yesu aratweza. Tukomera amashyi.
Kesha gakushima Imana kubera rwa rubuto. Amasakoshi yanje yose nayashizemo. Amen. Hanyuma ukwezi kwa kabiri papa yarasengeye hariya muri biro ngo Agnes mbonye umugabo wawe aragwezagiye imodoka. Cyangwa ndabyakiriye. Bo acambwira ajya ku kazi yaguze Karina. Cyagiye narashimye ngako umugabo waje yaguze Karina. Nabonye ko papa pasere yarabyakiriye ariko yari yabonye yuko kubera yarambye yiwanje izina ry'iwanje Agnes. Amen. Rero kubera kwa rubuto yaranguriye kuwa mbere imodoka yitwa Pajero. Apana kuzina cy'umugabo cyane y'umwana. Yiwanje Agnes. Haleluya. Mu muryango w'iwacu nta muntu n'umwe umugabo we amaze kubimugurira kubera Imana wo muri repentance ya Pasteur Joseph Shaka papa azondera umushoferi ukwezi kumwe gusa kubera ndonge pere iwanje zo badayi abana gutwara muri mezi. Amen. Niki shakora kira kubana biwanje no mu rugo rw'iwanje ibyo mufashe gushima Imana kumana tukomera amashi. Kabisa. Pajero ya Agnes. Utiko mbona musengera abadamu abagabo babo babira